iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nene ariko ko yariko aravugwa mu gisata c'intwaro ibereye. Ndagwaye kaze rero ho ubandanya kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza uherereye mu gihugu c'u Burundi, mu burengero, mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Tugiye kugaruka kuri Moise Arakaza batazira nyeganyega. Uyu akaba akorera mu Kayanza muri komine Kabarori. Abategetsi bo mu Kayanza nabo bati twebwe nyeganyega araturengeye ntawe twoshobora. Ubundi inkuru ya mbere twabashikirije niyo mu minsi ndwi iheze, aho iminsi yabaye komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega akoze ibara mu kugandagura umunyagihugu yitwa Joseph Habiyaremye muri komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza. Iminsi rero irabaye indwi nyeganyega taco abajijwe kijanye n'ico caha. Hagati aho nyeganyega yigamba ko amabi akora yose yatumwe n'umukuru w'igihugu, ivyo bigatuma abategetsi bose bo mu Kayanza nabo nyene bamutinya. Umutegetsi yagize ico ashikirije yagize ati mu vy'ukuri twakiriye ivyo nyeganyega atubwiye kubera atakundi turi bubigire. Hariho ibibazo vyinshi babikeneye inyishu ariko nta bubasha dufise ku muntu avuga ko yarungitswe n'umukuru w'igihugu. Nyeganyega ntabangamiye abanyagihugu gusa, arabangamiye n'abajejwe intwaro. Uti se mwibaza ko mustaneri wa komine Kabarore hari ico avuga imbere ya nyeganyega? Uti turabasavye rwose mugerageze musemerere kumbure bizogeraho procureur atahura ko atakundi ategerezwa kumutuma ko amwumvirize, nayo ubundi ngo birateye isoni. Twese twigira abemeye ivyo yatubwiye ariko biraboneka ko hakenewe umuco gusumba. Aya majambo y'uyu mutegetsi turaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye, akaba kandi ari nayo n'abandi bategetsi bariko baravuga. Abategetsi bose ngo baratinya nyeganyega kubera we avuga ko yatumwe n'umukuru w'igihugu icese, ngo perezida niwe wenyene azoshobora gukemura kino kibazo. Ubundi imbere yuko tubageza ko ivyibi vyose birabana na nyeganyega canke se komiseri Moise Arakaza, reka tutangure tubageza ko ivy'urugendo rwe mu nzego z'umutekano. Ubundi komiseri Moise Arakaza batazira nyeganyega yamenyekanye cane mu mwaka w'ibihumbi 2009 mu gihe abahoze ari abagwanyi b'umuhari Paripeutu FNL binjizwa mu gipolisi c'u Burundi. Kuva ico gihe yagiye aribonekeza nk'ufise umwete mu gukora amabi, ivyo yakora kubwa bamwe n'abandi kugira yikundwa akaze ku mugambi uri ku butegetsi kugeza n'ubu ngo be na zimwe mu nzego zawo cane zikunze gukoreshwa n'abategetsi mu guha impigi abanyagihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi canke abaturuka mu yindi migambwe itandukanye itari umugambwe CNDD FDD. Komiseri Moise Arakaza yaherewe imirimo yiwe mu gukora mu gisata c'umutekano mu ishami ry'igipolisi Jemeri mu gisagara ca Bujumbura. Moise Arakaza bataziranyeganyega yavuzwe kandi nk'uwari ahambaye mwitegurwa no mwigandagurwa rya bamwe mu babahoranye ku rugamba muri Paripeutu FNL mu mugambi bise Safisha. Iyi ntwazangabo mu gipolisi ikabivugwa nk'umwicanyi yamaramaje atagira ubwoba n'isoni bwo kwaka ubuzima uwo ashatse wese yitwaje izina ry'abategetsi bakomeye. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2012 yahavuye arungikwa gukorera mu ntara ya Bururi. Mu kwerekana ko adasanzwe akiyamara umwanya muto cane, yaravuzwe mu bwicanyi bwo kwica abanyagihugu bato cane mu makomine ya Matana na Mugamba. Ayo makomine ngo abategetsi ico gihe abayabamwo bafatwa abarundi bayabamwo bafatwa nk'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abarundi bahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB batabonwa ryiza n'ubutegetsi. Muri ayo makomine ya Matana na Mugamba nyeganyega bivugwa ko ngo yahashize iterabwoba ridasanzwe, agenda akora amabadasanzwe uko harimwo nko guhagarika abanyagihugu atamategeko akurikijwe, kubagandagura hamwe no kubaka amahera ku nguvu. Bafatwa nk'abari canke bahoze mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri ico gihe abanyagihugu babayeho mu bwoba ntangere gushika naho bishitse mu nzego zo hejuru bikabona ko vyarengeye bakamwirukana. Aho ngo yahamaze umwaka umwe.
abategetsi nabo baramenye amabi adasanzwe yakoze ndetse n'ivyo yakoze n'ingene yidogerwa n'abanyagihugu ndetse n'ubwo yaramaze ngo kurengera. Komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega yasubijwe i Bujumbura gukorana none muri Jemeye, aho naho nyene yabandanije kuvugwa mu mabi atari make. Haheze igihe gito rero yaciye arungikwa mu ntara za Rumonge na Bujumbura bita Rurari, aho naho nyene yabandanije ya ngendo yiwe yo gutoteza abafatwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubu rero ni mu Kabezi, aho mbere yanivugira ko afise ubutumwa bwo guhana abatemera ubutegetsi. Ico gihe komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega yabwiye zimwe mu ndongozi zahakorera kandi ko bitewe nuko yahakoreye ari ku rugamba azi neza ko aho mu Kabezi hari abanywanyi ba seneri bo gukorera ko. Yaravuzwe cyane mu ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, ariko ntigeze ahanwa, ahubwo yahindurirwa aho akorera akajanwa mu bindi bice vy'igihugu. Akarorero kandi nivyo yakoze kuwa gatandatu w'indwi iheze, aho yagiye kurasa umunyagihugu yasatswe ikawa bakayibura iwe muhira. Bikanavugwa ko kandi uyu komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega ahembwa inshuro zibiri, agahembwa n'urwego rw'iperereza, ahemberwa ibikorwa bibi ngaba yatumwe n'iperereza ndetse n'umushahara mu gipolisi ahembwa n'igipolisi. Ngwivyo rero bimwe mu biranga komiseri Moise arakaza. Reka tugaruke kuri ryabara yihaye. Abategetsi bo mu Kayanza nabo basigura gute iganagurwa rya Joseph Habiyaremye. Twagerageje kubaza abategetsi batandukanye bo mu ntara ya Kayanza uko basigura iyicwa ry'umunyagihugu Joseph Habiyaremye yishwe na nyeganyega ku igenekerezo y'umunani ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Kumva z'umutekano wabo nituza kuvuga abari bo. Kino kibazo kirabagora rwose kwishura. Mu mwanya wa mbere bashima gusubiramwo ivyo nyeganyega yababwiye. Umwe muri bo yagize ati: Nyeganyega yatubwiye ko yari afise amakuru ko Joseph Habiyaremye yakora fraude agashora ikawa mu Rwanda. Abapolisi baje kumusaka basanze ibiro 6 vy'isukari be n'umunzane. Nta kawa ngico gihe bahasanze. Yavuze ko baciye bahura n'umugabo yari yazanye ibiro bikeye vy'ikawa kwa Joseph Habiyaremye. Yatubwiye ko Joseph ari we yamusavye ngo aje kumwereka iyo banyegeza ikawa, niko kumujana muri kirya gitara Chipinus yarasiyemwo ku rubibe rw'u Rwanda. Nyeganyega yatubwiye ko ngo bageze muri ico gitara kubera hari umuntu agashungurika mu Rwanda. Joseph ngo yagaragaje kwiruka, Nyeganyega aca aramurasa mu mugongo, aho umuganga yararavye ikiziga arabona ko urusoro rwinjiriye mu mugongo ruserukira mu mutima. Mu mugongo ngo hariho agakomere gatoyi, mu mutima naho harugurutse rwose. Ariko rero ngo biragoye kumenya ivyabereye muri iryo shamba kubera vyabaye hagati y'abantu babiri bonyene, umwe akaba yarapfuye adashobora no gushinga intahe. Hari ibibazo rero vyinshi abantu benshi bariko baribaza cyane kuri iki gikorwa kibi kigayitse cakozwe na komiseri Moise arakaza. Hano nutubazo duke twabajijwe izo ndongozi. Ati mubona bisanzwe ko bagiye gufata Joseph ubwo nyene haca haboneka umuntu amuzana ibiro bike vy'ikawa, ubwo siko vyari vyateguwe? Uti mbega umukuru w'igipolisi mw'ikomine ararekureye kwijana wenyene mw'ishamba akajana n'uwitwa ko ari inkozi y'ikibi? Uti mbega yoba yari inkozi y'ikibi ubuzima bwiwe n'ikawa n'iki gihe gihambaye ku buryo acahabwa igihano co gupfa? Ntiyagarutse agafatwa canke bagasaba igipolisi cy'u Rwanda kikamufata nk'uko bahora bahana izindi nkozi z'ikibi? Tuse ni ukubera iki Joseph Habiyaremye amaze kuraswa hatatunganijwe igikorwa cyo kuraba ko muri iyo shamba hanyegejwe ikawa koko? Ni igiki cemeza ko ivyo Nyeganyega yavuze ari ukuri? Kuba yaramujanye wenyene mw'ishamba ntiwoba wari umugambi usanzwe wari uhari wo kwica Joseph Habiyaremye? Inyishu y'agahinda kenshi utuma ivy'ukuri twarakira ivyo Nyeganyega yatubwiye kubera atakundi turi bubigire. Nkuko natanguye mbivuga ngo hari ibibazo vyinshi bikeneye inyishu, ngariko nta bufasha dufise ku muntu avuga ko yarungitswe n'umukuru w'igihugu. Ngerega Nyeganyega ntabangamiye abanyagihugu bato gusa, arabangamiye n'abajejwe intwaro. Utise mwibaza ko umustaneri wa komine Kabarore hari ico avuga imbere ya Nyeganyega? Timwebwe mushoboye kwandika turabasavye ntimuhagarike.
basemerera kumbure bizogeraho Bukera atahura ko atakundi ategerezwa kumutuma ko amwumvirize, nayo ubundi ngo birateye isoni. Aya ni amajambo y'abategetsi batandukanye bakorera mu ntara ya Kayanza, cyane cyane abakorera mu gisata c'intwaro. Abategetsi bose baratinyanyeganyega kubera ko ngavuga ko yatumwe n'umukuru w'igihugu. Perezida ngo niwe wenyine azoshobora gukemura kino kibazo. Ninde koko azohana umwicanyi komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega ku mabi menshi cyane amaze gukora? Koko amabi akora yatumwe na Perezida Ndayishimiye ryoba ari bara mu gihugu nk'uko bivugwa n'abantu batandukanye. Nimwe kandi muri ano makuru tugiye kubashikiriza ko irindi hagarikwa ryabaye kuri umwe mu Barundi yaravuye mu gihugu c'Ubuganda. Hari umunyagihugu ariko aratabarizwa, indwi iraheze aburiwe irengero nyuma yo gushika mu Burundi avuye mu gihugu ca Uganda aho yari yarahungiye. Uwo munyagihugu yitwa Sabushimike Donatien w'imyaka 30, avuka ku mutumba Gisagara komine Mubimbi wo mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura rurari. Sabushimike yari yarahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 biturutse ku ntureka za politike zarangwa mu Burundi. Yari yahungiye mu gihugu c'Ubuganda mu ikambi y'impunzi ya Nakivale. Mu guhunga yahunganye n'umukenyezi wiwe bari baherutse kubakana bakiri abageni. Muri ubwo buhungiro baharonkeye abana 4. Ku munsi w'Imana rero igenekerezo ya kabiri ruheshi mwaka wa 2024 Sabushimike Donatien niho yava aho mu ikambi ya Nakivale agenda mu gihugu c'u Burundi mu masaha ya kare. Amasoko yacu akatubwira ko hari ingorane ikomeye cyane yari mu muryango avukamwe yari yatumye agenda mu Burundi. Mu muryango wiwe bararindire ko ababwira ko yashitse mu Burundi barabura. Mu masaha y'ijoro kuri uwo munsi nyene w'Imana h'igihe cy'isaha 4 niho umuryango wa Sabushimike uri Nakivale baronka ubutumwa bw'ijwi audio kuri WhatsApp buvuye ku numero yo mu Burundi. Ubutumwa bwagira buti: Donatien, nagira ndababwire ko nafashwe mfungiwe imurama. Nashitse mu Burundi nsanga abapolisi bantegereye nkishika imuyinga baciye bamfata. Ubu mfungiwe mu gasho k'imurama. Audio yaciye iherera aho nyene. Iyo audio nyene Sabushimike yarayirungikiye umwe mu muryango wiwe uri mu Burundi. Mu muryango we barumvise ko ijwi ari rya Sabushimike atagukekeranya. Tubanze tubamenyeshe ko aho Sabushimike Donatien yavuga ko apfungiwe ari ku kirindiro cy'igipolisi kiri ku mutumba wa Murama, zone Murama, komine n'intara ya Ruyigi. Bukeye bwaho ku munsi wa mbere igenekerezo ya 3 ruheshi mwaka wa 2024 umuryango wa Sabushimike uri Nakivale waciro nk'ubundi butumwa buvuye kuri ya numero nyene Burundi imwe Sabushimike yacako. Ubutumwa bwa kabiri bwagira buti: umuntu wanyu baraye bamutwaye, abapolisi baje kubakura mu gasho n'abandi bari bapfunganwe muri rino joro nyene. Ntimugume mwibaza ngo aracapfungiye umurama ntawe uzi yo babatwaye. Audio nayo yaciye iherera ngaho nyene. Ijwi ryari muri audio ya kabiri ryari ry'umuntu w'umukenyezi. Mu muryango wa Sabushimike baragaragaje ko baza kuri ya numero kugira bamenye vyinshi, ariko nyene iyo telefone yaciye ahanagurira rimwe bwa butumwa bwose kuri WhatsApp. Yaciye abarungikira ubundi butumwa bugira kabiri bugira buti: ntimunkwegere, ntimusubire kuguma mundondera kuko kuri no nimero ngo bamfate. Umuntu wanyu nari namutije telefone kugira bamenyeshe ivyamushikiye, ntimusubire kundondera. Audio nayo yaciye iherera aho nyene. Kumvo zuko amatohoza kiriko arakorwa, iyo nimero yo mu Burundi ntitwoshimye kuyivuga. Kumbure n'ivyaba ngombwa nayo ikazoshirwa habona. Mu matohoza make amaze gukorwa barashoboye kumenya ko ico kirindiro kiraho kuri uwo mutumba Murama kirongowe n'umupolisi yitwa Pierre Neretse. Kuri ico kirindiro kandi hari akumba gato cyane bapfungiramwo abantu katagira n'idirisha ngo ko bagapima nk'imetero 1.5 ku metero 1.5. Inyuma yaho umuryango wa Sabushimike Donatien uri mu Burundi waciye utangura kumurondeza. Waraduze ku kirindiro cya polisi kiri Murama kubazayo. Aho abapolisi babishuye ko batigeze babona Sabushimike Donatien batazi ivyiwe. Utyo mubaza ntawe tuzi, nta nuwo twigeze tubona. Inyishu yatanzwe n'abapolisi bo ku kirindiro imurama. Umuryango wa Sabushimike wagumye urondeza uwabo mu busho bwose gushika ku cicaro gikuru c'iperereza mu gisagara ca Bujumbura, ariko hose barabuze uwabo. Gushika ubu ubwoba ni bwinshi cyane mu muryango wa Sabushimike Donatien, bakaba bafise amakenga ku mutekano wiwe, basaba inzego z'umutekano kubafasha kumenya uwabi yari nuko yoba amerewe.
Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwa ndadushikiriza usangiza no makuru agenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko no Muhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.